Is love, is love, is love, is love, is love, is love. Deborah, kuraba abantu batoto. Na 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 na, yeah yeah yeah. Debo, ni sawa. Oya bantu murupite kwa kumatama. Na nuru mugenzi wanje. Debo, ndakufitaka surprise. Wena unafurahisha. Sasa ko ndakuzaniye. Ahubwo ka nakuonda kuzaniye. Kandi rero uraza kunezerwa kandi uranshimira. Deborah. Debo, reka nakuzaniye. Omera. Wamubonye? Omera karibu. Hajya mitwa uronera. Debo nabyo birakundana. Naye ngukumbuye nuko nuko kwimara. Uyu ni uronera. Gahunda ibya bintu Imana birimo kwera. Aha nyene kiraciyemo. Amafaranga sheri wanje yarondera birakunze turayaronse. Ash, nge telefone cha kirofa naco kideme ndakinunuza. Ash, nzokinunuza. Hama mpenjeje nca ndagitanigira. Kazima nifitiye ubunkunda. Kandi agihamagara. Kwa tita. Allô? Oui, chérie. Really bad. Ndi muhira mama si hari ntuzi. Ndagukene. Wow, karibu. Karibu. Reka nugana na Oya, sinuko nokuga. Erika Debo nacho nokora. Deborah. Hey, Stiven. Deborah mkuta. nakuzani mabrother Rosmushi. Stiven. Kura tani. Heshima. Deborah. Oui. Kumbe mugenzi wawe. Kahunera. Oronera. Unaona mtoto wanje. Kitwa Steve. Wamutwa Steve TV. Abantu ndombe bro. Sawa. Nera. Amanyeza nine Makuru gatoyi y'ibisi. cy'icya. Nariko ntari bwigere ndakubona nga. Umukobwa Deborah yakuze. Ewe, Deborah yarakuze. None yoro. Ko ntari bwigere ndakubona nga iwacu. Araza intebe. Narigeze kwaza nje kamusa Deborah. Deborah n'umugenzi twari. None si. C'est la première fois. Steve. Karibu Steve. Ewe, uyu uronera. Namuvanye hariya. Ewe. Uyu ndamukuye hariya. Ego. Ninamutwaje nishakoshi. Rero ati warikanye na Deborah cyane. Twariganye. Uri umugenzi rero wewe pampe. Ara Steve. Uyu mukobwa ni mwiza. Tubahere. wicaye nawe. Ngena nzane iwanje. Debo. Mu ntara cyane. Nyina mu ntara. Allo? Matesi. Kani wapi? Bebe, karibu. Wewe bazi nini? Na Dodora ama nkiyugururiya kubera iki? Bese Byo bisiguriye. nari kumashini. Uri ku mashini? Karibu. Majama bushatse kuvuga ko nena yena nagushikara mu rugo. Nzoza kwibabara nka Dodora hamugaje mbwira ngo nariko ndateka cyangwa ndako ku mashini. Yashe no kutambiye. Shiri kuko udafisikiye, kuko udafisikiye. Najya nashika bebe. Oya sinashika n'uje ku telefone. None kutari wambwiye ko uje. Bebe. Nuko si umuravye nisha bundi fise cari hera. Kandi ho. Yabi.
ubu gusa ukunda kubishavutsa ndagukunda sinzosubiraje karibu rero Robert ndetse amakuru y'imisi Robert bibiri neza salamu bicara ngo bacisha sheri bisuka ahubwo bisu bimana koze niko mega imisi sinje ngaha umbwire ibibazo aya nta chamade imashini wampaye irangonza nk'iyindi mashini nza nguriza nitwo naenda nabisaka mashini gashasha ariko gutuma Dubai bashutse ato sivyo ndabata kintu wasaba ngo ndafira none shenda kuzimana iki je ntibaguhansike kuri ubwoba wi atweta wana kigenyi unyene ndabone oya reka kumbwira none umukobwa ebana ni ngwani kwe kuva kare nguma numva igiciro kumbe cyari cyo nyene oronera mani ndaryohewe n'ukuri ndaryohewe niwe ngozi wi eke abivuga we okay unyene ndaje n'ukuri unyene ndaje ndakubwira uri unyene nge nitegure ncanze ndakubwira okay bye see you later wow nikide what the bola like depo bro ya passport iraone Depo passport yabonetse ugira ugende yego ndagiye njye kuyitora Dubai Steve ibintu bibaye nerategetswe none nukuri nyamburi daddy atuzaduha motorari ahubwo we chikamana chika oya reka ahubwo bibereka kunyiragiza banza narakagenda kuzana maze mbisi ndakuzana de surprise ngira abanza wishima manda nawe umukobwa ari mu rukundo n'umujere we mu kwishima n'umwana ndende n'umwana yishimye ariko ubwo niko umuntu bakunda n'undi amabya agasurprise nkaho karyoshe nk'umwana basi gojo niba rurindiriye nari nigirije cyo wabigishije abanza minutes sinzara neza mbona gutambona ubizi wabaye nawe ukiushua cyane rwose bro mundabishitse basi ndagusezera wepo umuchunge fresh sister wanje bro abadiva nago n'urugugu kweri kwibereye oronera wamuzero hajyaye uba ingozi ndishimiye kubona nawe ndakubonye sinari nzi ko uri umugenzi wa Debora ndishimiye kuba ndakumenye bro turanye n'umugenzi ntitwigimo naho nza kumuraba gusa nuko nyine wari ukiri hanze rero uciga hanze ntwari bwazi okay unyene ndibere mu kavakase ndatoje ngaye ne home ene tumva ngene abantu tuganira ubuvugana n'abarya batipe bari ha bisinzira rero ari kuburo rero bari nakubwira kandi sivyo ariko no rero baje mbone banzuri ndiye banzuri ari kuburo rero iyo usinziriye sanangura kwipfuza igihe so twibereye hamwe mu nzu twibereye mu gitanda biryamiye basinziriye nkuko nkaza ndikangwa ndahubwira nkuko nzogutanga kwikangura be oya nona aho ntanze je ndenda kwita makofi umvise hanze kumusinziriye rero mbone kumigura kurambona simbona namenye yanyegetse sheri gusa umwanya ni munini mbone warambiwe mbone gatawe oya kumuzinziriye takurira akantu bebe sivyo kumuzinziriye uraba kariko bebe bebe sa umur banza ugire gatoya sivyo umura amaso rero bebe wari utamwiye kurira
Mboneshe, arose ubwoba. nda ubwo wabwiye wanabye abari Wow! Merci chérie. kone nibagiye banzura zinzire gatoya gato banzura zinzire nzokoma ndagutumwa buri munsi ndakuzanira utuntu tw'utugift twishi banzura zinzire ntuzombe bibarazi kintu wana mbaza nakubwira ari hamwe bw'ubusi nka satani yohirahira nyene agaca nk'umurundi rutipe rushaka kundondera rugatinyuka rukoze nk'imbere nkasanga muri kumwe Wala ntubona uko Warunike. Bibijeno namwica. No kwemera kuja mu gasho. Nanje je nco gituma nakunze boga. Kugira ngo uzozaniga utundi duhungu twose. Bebe banziza. Naho ndi muhungu uzigera ukundi taje. Hano uzoba. Bibara mwe bebe ndamubonye nawe. N'abantu nzomubona sha. Ndamubonye nawe. Bishitse. Mubonye. Bishitse. Munye uzoca Oya. Vyoshe. Bazuzinzire, zinzire gato. Ntivyoshika. Ntivyoshika. Basinziri. Wasinziri? Neshe ugo munyambika kandi. Numa. Zabe kumoko buke bucece. Umusinziri. Ende tu wenda keneye abandi bagenzi bo mu Burundi. Yego Abana baze kuva hariya aye bafise abagenzi bavuga icyongereza byinshi naye ndakeneye kuyexercise ikirundi cyongere kugaruka fresh. Ni byiza tega naenda hakumbuye haratuje nawe uri mu diaspora w'igiti w'ingozi nako sinoshikirwa mu majambo make n'ukuri. Rode yadishimiye kubona nawe Cheda kumenya ariko ushobora cyo kutanzi bayita Steve naenda kuzinyana kwizana ndegoranye ariko amafoto yawe yani n'itwada wanje naenda kuzi dishimiye nawe sinzi uko mukiriya sinzi uko mutu ndero twawe tuzoze turavugana aye banza kanora gatowe banza umugande kubanzura bari hejuru aba rimwe na rimwe nga Sinzopfa ndaguhetse. Oya. Konzana rushimira. Ndagushimira ko. Ushaka iki? Nashiki kintu nawe kwibwiza nko nyeze. Ndakugiza ati. Oya panico. Nagindi kintu nawe kwibwiza nko mwono mwanya nyene. Niko asiko ndakuzima. Amiri wanyu muri kumwe nande. Hano hai. Hano hai. Hano nawe kwibwiza. Oya kirenze ico. Sheri hanyo. Hanyo. Sheri hanawe. No, sheri ahubwo. Hano ndabere. Era wakanza. Era nanga. Okay, akana bisko navyo. Yesu. Bisko waje bisko menanga. Bivana n'ibyo ushaka. Nkuko beraje bise mu. Amushere mu boss. Asinogisha bijyanye bya mu 30. Shaka zo. Ibi kushaka gukora umvumiga uzosesagura itunga ryawe. Oya, sesa. Ubwo no zomonga. Oya se. Nene ugomba hamwe dusohotse bazovuga ati ganyene ne mushire wa mu boss. Ane tuvuga jama kene nzoshura ushaze uvuga rero yuko ibisuko bizokwama buri munsi none nshaka mbegwa se. Abishaka ariko gusa no byo bintu. Niho je kandi kindi naco niho nabujya bubungu bw'ubukene. Batamyegeza mbwa mfite imishatsi nk'iyabandi bose. Rero urumva baca baza ko. Ndabikwemereye. Nyine ndagwa amafaranga nje kubisukira. Aha mugashe. Na bya biroto bya 50 bamusi n'abinguriye. Ishi kumenya wimizi zikunze ugumuvuga ibintu by'amafaranga. Neshe niyo. Nana gusavye n'ikintu gitonye ukakinyanya ni kwikiwase kubijya namubwiye. Neshe niyo afise. Baze mutuginaza ko bimbara base tuyajya. Tuyajya kubimbara. Ahubwo basi genda turaja kuvugana kuri phone. Kubera nakubwiye ati tuyajya. Mama Habad. Mama Habad. Chawugara ku portail mu gacha kumupira. Asore gumuhanze. Nazo tuzase Sheri vyobonekana. Ibiri. Byobonekana. Bebe si byiza. Neza none nabone nitanga nkakora ibishoboka byose uganda kuneze kuko ndashaka kuneza bebe. Hanyuma she. Oya. Bebe ndashaka ngende. Oya nakora nukuri. Oya subwo. Subwo bashi. Kwa biki bebe. Tubandu mbalete.
Basi yego. Nanakimwe maze ndishimira kuba duhuye turara Gitega nyene inshuti nyinshi ndafise nizo twiganye nabo twabanye muri abo benshi nabo nasanze baragiye bashituvugana nyene bibereye hanze. Okay. We asha. Je ndibaza yuko tuzoganira kandi ndazi yuko uzobera inshuti nziza. Nari Urakunda gusohoka? nari Yakwamugana tugatembera akakugurira akabe ndibaza tuzojana. nari Ngira utwo turinde. 61 70 180. Okay, merci beaucoup. Ndibaza ndi ukoresha no kuri WhatsApp. Yes. Naza kukwandikira. Kugira ngo Debora nawe uramurindira sinzi. Debora nyine ndamuhindira gatuko nari ndamukumbuye kandi umwanya n'umwanya ndashobora kugenda. Okay, tugendeyo ndagushikane mu nzu murindiriye mu nzu. Je nishinze kuvuga kandi ne wasamaje. ndasana ariko naje gusana rimwe na Ndagutse surprise. ndazizi ugeze wawe Tombo. neza kuzagana ngiye kuzana ibipembe Oya si tomboza kandi. mama warambwiye Tomboza kandi si. wararandota Ibyo ni ngombwa n'icyo ni surprise. nahete undota turi ko Mungu kabaya kabacha kagasiga aho mwese wenda bereka ndagateka musoni wa ndota sibyo uzofata ibifukure tulindo kizi ko vre sibyo nanje ndakubona Kumbe wewe ndota. oya je batari ukuntu uje kishina kurota tulindo bitabyoshe ariko igihe ndafata ko tatemera ariko harakanje shaka kurota musoni nafashe ukuboko buca kurashira kunga Wow. kajya katasha Je tomboza kandi kunyibagize. tuomba shije nshaka kwimi shaka kwimi Ndakubwira. Banzishije kwanza. kutaka kuna kwa Je wisho amafaranga yabonetse. aya tugatuma sema tu Amafaranga yabonetse. zamezi anakwira Yabonetse. Mana arakoze igitangaza. Maria Jebu. Okay, twaganiriye umwanya muremure ariko ndagomba kumenya ujya muzi kubera iki waciye wivumbura ugiye utanasinziye niki narimvuze gisha Sanye n'ijoro cy'amusitushiyore usenge babarire. ariko ujya musi warafashe na Sanye n'babarire usenge bamusukana singomba gutanga kuri kabo. Usenge bisharashitse bawo. okay reka tuvyihoze urabona ubu ni ku mugoroba ariko ndafise ikindi kintu sinzi no musi wo kuyemerera urabona yuko tugeze mu masaha y'umugoroba ariko ndakenera kukikubwira sivyo aba mukobwa ndakubwira wazi ko nari nakubwiye ko ntazaba ariko ujya mbere nayo ndamubonye nasanze nzinaye na sister wanje Debora ndagiye mbona ye nagiye kuraba Debora ndumva ndavyishimiye sinari nzi tuzomenyana sinari nzi tuzobonana ariko ndabigutuye ndafise nimero nziwe batari vyiza gusa ntiwigeze wishimira ko narose umukobwa yokunda Wanye n'ibyo musine numva nameze neza ukuntu. Turicira ngo cyangenda. wowe uri serious kumviriza ikintu cyose ndakubwira kana kwerekerera uwo bora usanga ari kwanza Narose 2 millions gusa 500 ndazikeneye. shuko ndababwira Shashit nawe ariko shinde mulondete. ndakwizeye ndabijyanye mu bintu byose naciye ndakuri kubarondera Tumulondete. nakwerekera rero nakwereka sibyo wavuze ko ukeneye mo sensa murayo Emilio sensa jina nakubwira ko bimwe nakubwira ko nagiye ubwira bizashobora kuzondana nka twumve Emilio setisabuca chaziba statu nayarenga makeya cyose zaba Shari mutu tutasohoka. kenshi ntugire ikibazo mukari gusa saa gusohoka Basi tuzogenda rimwe. basi rimwe gakikaba kubera basi hari hani n'umugabo tari ikintu ndari nakubwira gusa hano munsi hasi haba nka saa moya sitse rwanda inusu
no kumuhamagara hama ndamureshyire ndumvitsene bwazovyakira ariko urabizi yewe wanyankiye ubwoko bw'iwanje sinzi gutera ibito murabizi sivyo rero ikintu ngomba ndagusabe comme service ngomba ye numeretse iminota 2 sivyo yo gutera ibito uze kumbwira atawa kushije cyahe wabitwaye nabi kugira ntaze kuntenguha nkuko wantengushye ubushitsi nanje nariko ndabizi oya wewe ndazi hari abandi batipe bamaze kuza bakoresha sivyo kandi bamaze kukubwira byinshi uraza amaterme bakoresha nanje reka ni exerce hama numvirize yende biza kugenda so rero undire ngiragetse umunota umwe cyane biri sivyo Gani numva gusekira nazi cyamubwira cyangwa ati cyo gikuremwo oya uravuga ati akuzoka genza uko sivyo sivyo bazimwe dufise jewe nakubwiye yuko nabwiye ko indoto nshaka ari iyi kubana haba nakubwiye yuko umunsi umwe warose nibacurika nzoba nshaka kurota iki cyari ndakwambika impeta ego ndakwambika impeta cyangwa mbare nk'ubu tugiye turasuka mu misi yose musigari tuzogenda dufate basi mu kwezi kugara kweli ahandi tuzogenda twasakanye na mama nta kimwe ntacyo bitwaye gusa basi twebwe iwacu ukwezi rimwe sibyo kubwira twari twitegurire imiganda hanyuma tukora ibyo dushinzwe ibyo dukeneye kandi sawa umukobwa yambwiye yuko yitwa Oronera sivyo ko nawe ndakoresha Oronera kubera imitoma nzoyibwira Oronera sivyo wabyemeye Oronera tuba umutima wanjye wishimiye kongera kubona kandi amaso yanjye ndahakamukura vrema gupfukya muzo nzakura abasista banjye ndakwitegereje ndaba amaso yawe ndaba amenyo yawe ndaba taye zawe mbese ndagukunze kandi cyane rwose Oronera tumbaho umbera umukunzi w'ibihe byose ndikukiye utweruka ndakubita kuba ndakubwiye ko ndagukunda biragutwengeje basi nayo ntabwo kwiyumva ko ndi kumwe ndabizi yuko atari amajambo abaye mashyashya kuri wewe hari benshi babikubwiye ariko je sinoba ngiye gutakariza umwanya ndagukunda kandi bivuye ku mutima wawe ndabarize ntabishobora uzogenda umubwira uko nyine oya nawe abakanudahera sibyo yaba uvuga ati uzovuga ati ndakubonye numva nyine umutima ubaye hayi iki n'iki mbwira sanuma n'umuje n'ibishobora gusara mugabe inzira niyo nyene yego turangena bimubwira Essa vagar. Bisa blague sensação no corpo. Yo! Anzo com gai. Bisa tunatorno, ndagakura yo. Kabi. none shenze banaguhakana Sivyo wacu basi. none undi muntu naso Numbari. Andi yo minwa mwiza rero ndakubona. Nibise yuko ari iwanje. nza gushimira Imana Ariko ntumenga ndakindi. nibyo nyine ntamaje mama ari antumye Mbubiri. arana ntumye shaka rero nce nitegura ngenda ntasange ntagiye urazi ko akazi rashanye Ntabwo twinshira cyane. ntacyo naho uragenda ndaja kugenda Sawa na kimwe rero cumi kizaniye naso. gusa nyine Imana ishimwe ko byakunze Ani sawa rega jina nabisengeye. Nayo ni birimo. kumbura senga Ibi nabi. Mu bihageze kinje gusenga. sawa reka tugende Okay, wemerekeza nta kibazo. Yo. Esha sena. Enga. yizetse ko atatsonderwa cyane so kwemera mbwira utundi tuntu ntatubiri nzomubwira si sa yesu n'ibintu uwo mubwira dusaba uzogenda nyine gusa iyo nzira yenda ariko ndakoresha uzogenda urisigaye nyine ndabonye afise amabeshya nzomubwira tufise n'udushatsi twiza umvikana ikigori gishamitse uzubwira ibintu nk'ibyo kandi uzokwemera okay reka nzogerageza kumubona sibyo aho cyane nawe nyine uzubwira ibintu bisize uzubwira amahirwe nyine kenshi nuko ivyo nari ndaguhamagariye vyari ivyo n'inzira tuyatse fresh
urazi yuko uri umugenzi wanje nta kintu na kimwe nzoguhisha niyemera nzokubwira niyanga nzokubwira noneho nakubwiye ko saa moya nza kuba ngiye tubonane sibyo wenza guca ndakubwira by phone nyene vyagenze sawa nta kibazo wagitse neza ku makaya tuzosubira cyane sawa cyaje mu make nitegura kugira cengedura wa isaha ziregereje kumaranje ibintu nzobigenza gute nimubwira nawe nidura nzomubwira iki cyose ndumva byancanze kumwe namubwiye yuko Steve atahunda zonda none kuko Steve bigenewe ko arambwira nanje ariko cindakura Oronera Oui. moi puis to see again ndumva nishimiye kongera kukubona kandi Nziza cyane. nkunda ingendo uronteramisha by phone nkunda ingendo ukamuruka nkunda n'ingendo nyene tonda guhamagaye mbonye yenda utangaye ko imbere y'igitangaza Wapi urya. Uryaga umuntu agutumye ko kumugaye icyo akubwira mugabo ukakuganira. okay gusa nizere yuko ibyo nza kukubwira utaza kugera wigaye Ijana n'ibyari byo. okay ndumva uri umwana mwiza tu kugira ngo wowe wagamburukiye kubera aricyo cya mbere nkaba nari ndaguhamagaye ku buryo ntashobora kubona yuko ubugara ku munsi wa mbere aho usanga ku wundi munsi ukurikira utoca uvuga ati ndafatira Oya. Siko neri barana moto mbarimo akakanya umuntu aba nkeneye ko. koromera mbona uri umurundi kazi mwiza usa neza utwenga neza uraba neza birabimbara tu ndumva ndabyishimiye kukubona So nawe kakore ndasaza nk'ayo. wapi uri umurundi kazi yugurutse mu mutwe usa neza tu Sindibara no kumwe umuntu aba mufata. Mbona ni swande wambona ariko. reka usanga hariho benshi bakubona bagatinya kubivuga cyangwa kubera batagiraniye ubucuti nawe ugasanga ntibirabakora kubivuga sinje numva nabuze n'amahoro jajubuje ni Steven nyine yambwiye kujya n'ibyo yamusije najyana ari seriye nyine yabibandanije yarose ubundi none nje nkunze mubigenza gute nuko mana yanje wamfashe iki mana name ngo nyine ntibibona yuko nanje mukunda Steve nanje nagomba kumubwira ko mukunda twikundanire mugandabira nawe yahise yihuta ngo yarose ubundi ariko cimwumva ngo basikira we nzomusigurira gute ngo byagenze gute mwana kugenda ko umwanya wose imwanya yumvira ubu ni ukuryama siniryama fakimbwiye kwa nkunda noneho bigiye kugenda gute ko yanyansira umwanya wundi none no kuri jo mfashe nzi nawe n'ibintu ntacyo bishobora no kuba oti karibu kutaka sinori twarwaye byagenze gute none nzanira kure kwamba sasa mimi nichemshwa bibaho. rero oronera ko nari ndaguhamagaye nuko mfise ikintu ngomba kukubwira kandi maranye iminsi ku mutima wanjye sinumva ingene nza kubivuga sinzi yuko ndavuga mu congereza mu gifaransa mu giswahili sinumva ururimi nobivugamo kugira ngo nze kuntahura canke nze kunywa ariko sinzi yuko makanya nkabivuga mu kirundi c'iwacu kavukire Afise ko ndi umurundi kazi no mu kumpa yagize ariko uvuge mu kirundi. sawa
Naandika ukiwa amameze gute Sibetse neza urabona ko nta gasi. ndakubona Leo usikibaza ikihe byagenze gute? sha jewe ndumva norira numva noturira basi sinzi ko ndiko ndavyumva nibwo biramba gusa ndiko ndanavyiyumvisha sha None nyene mbwira none byagenze gute meze gute cyane nyine bya Steve byagenze gute ubutambira nawe. reka mvuge mu kirundi cy'iwacu kanatsinda turabarundi. Okay, oronera nizigira yuko ryo barigize kabiri wowe umbonye jewe ariko pour moi ryo barigize gatatu. Yes, munsi twigeze guhura uri mwibarabara wari by phone wambaye ipantaro ndakubona ndavuga ati no mukobwa n'umurundikazi yuzuye yarose amata. Ego Twari naje yes hari gari twahuriye hehe kabasha bigavyishikana cyane narakubona. okay, birashika ukaba warambuye mugabo ntiwari ubyitayeho sinibuka umunsi kamere ariko wari uri mu Magarama tarayagitega yende kuko sanzuru yagitega urabutse umunsi Njanda habona tutavyo uko bisindare no mashikino wari ukivigoze sure okay. Rero ikintu nagomba kukubwira Onera kuva iyo minsi maze kukubona umunsi wa mbere navuze ati Imana yararemye wayi kubera ikitari bwanyereka umurundi kaza asa nk'uko uye afise taye nziza atambuka neza avuga neza numva nyine umutima wanje ufise amatsiko yo kukumenya sinarinzi wayi nzomubona gute ariko Imana irabikoresha asanga nzinanye na sister wanje numvise ari iby'igiciro kandi ndabyishimiye. Onera umunsi wa mbere ndakubona ndyamye naraye ndakurota mbona umbwira amajambo meza mbona nishimye byumve nari nishimye urantaho. Rero kuva cya gihe uje ngaha kuri aba sister numvise umutima wanje ukomeza kumbwira oronera ndavuga ati by the way ndashobora kuvuga ijambo rizima nk'iry'umusore cyo urabona kuva mvuye hanze nta mukobwa n'umwe ndavugisha. Yes Angu umabesha azanga cyendadukanye n'abandi biki gihe cy'ikintu cyose ndagikora ubwo urutonde mba niyumvamo. Rero ikintu ngomba kukubwira hanini ya Onera ngiye kubona gusa narakumvise ngo ndagukunda. isonje ndumva vyabigenze bwira none byagenze gute none sinabona n'Imana yanyuvye sinzi ngira ese nimwe vya Steve byagenze gute ukunyigisha amatsiko cyane ni Steve yaraje nyine akunda amata nyine nishimye meze neza tumvuga ati njyanda mubwira nzi ko mukunda mutwikundanye gusa ntacyo yambwira cyo numva mbabaye yakubwiye iki none iti yaza kumbwira ngo yabonye ubundi mudemu ngo aramukunda ngo n'iryo joro amubona ngo yaraye aramurota nana hore kwere kare twumva nta keza je gusa nakubwiye hagiye ushobora kubivuga byagenda neza gusa sinzi ngeno gufasha kure sindavyumva tu cyangwa gusa nyine ndumva afite amatsiko yo kumenya umukobwa Steve akunda nyine harazurambwira byinshi ngo yitwa Onera gusa nyine sinabiheje agaciro ko nari numva nibabariye gusa ndumva ngomba kumumenya zonyine mbasimubona ndabona ibyo yoba adushishikiniye gusa nyine n'undi akizera Steve nzamutsindira sha nubwo nyine mbabaye ndi kubona gusa numvise ndagukunze. So1
Yani sindi kubitahura. Okay, tuvuze ndabitahura ariko burya ibikayangana byose si zahabu kandi n'ibyo byose si amata zose zitwa inkondo ariko sipori byose ari inkondo ukuntu niyumva ukuntu meze ubonye hageze uwumbwira ko ankunda numva umengo ni indirimbo ni nkuko iyo ndirimbira Burundi bwacu Ornera ega ibikayangana byose si zahabu kandi amacu yose yakubwiye yuko agukunda si uko bariko baririmba Burundi bwacu nyamba ndakubwiye ko ndagukunda si uburyarya kandi si uko ndiko ndatera imigani cyangwa ndiko ndavuga ibitito umutima wanje waragukunze kandi amaso yanje ntagahukuraba byumve ndagukunda sinzi umutima wanjye ntushobora kubyakira ariko umutima wanjye wowe uragukunda kandi narakubisera biragoye gutahura kandi biragoye kumenya ikiri ku mutima w'umuntu kimwe ntakiba atanga no kuba naje ntawe none impamvu yatuma urukundo rwanje niki cyaguteye kundunda urazi ariko ikintu kimbabaje kurutisha ibindi shaka Stiven ari namure cyo ku mugoroba aranefona ambwira ati birihutirwa nkeneye ibintu nkubwira urumva nyumvira ati ngira ngo nawe ikibazo cyo niyumviriye navuye muhira niruka no muri wamwe ndashika gusa ibintu yambwiye cyangwa ngo ageranye yitoreze ko ngo imbuze imitoma zo kugira ujya wundi mukobwa sha sana mukunda Steve ko henze gufasha tubanze tumenye uwo muntu cyambere nambe tumenye uwo muntu uwo ari we hanyuma turabwo tubigenze yene mpaka umutima wa Steve utsindiye kugira ngo urafite nato umukobwa tuzomenya hanyuma nawe ucubyumva Ornera impamvu zatumye numva ndagukunda ni nyinshi cyane sinagukunda ibigaragara ku maso ariko ndagukunda umutima wawe unyereka bayifone uranganiriza neza tugaseka tukishima iyo ndagusabye serivisi ntureka kuyinkorera abo wampereza akanya ka mbere umukunzi tumva wampereza ibyishimo bigeze kugira tumva wampereza ibyishimo kandi ndumva noseka umunsi wose nkiruka mu byishimo ndazi biragoye gutahura kandi biragoye kumva ariko ndakwinginze ufungurira inzugi z'umutima wawe wumve yuko nabaho urukundo rwanjye nawe ndabyuka kandi ndabitahura ariko cyangwa mbona nkunda zari za kera kuko tugeze muri yasi umuntu abwira undi kamukunda kamubengera mu nkuru umuhungu aratereta umukobwa agatangura gukunda umuhungu bakajya mu isi wa muhungu ari we wamufashije kunyura muri ya nzira ahubwo akaba ari wamucisha mu nzira ikomeye imwe amahoro irimo ibikomeretsa mu nzira yawe ushatse ahubwo ubwawe nagiye nkora n'abantu benshi mbona ko baba bakwiriye urukundo rwanjye ariko aho ngeze nta muntu wumva akwiriye urukundo rwanjye nshonzaho urukundo ntuzandeka ko arukwiriye gusa rero ndafise umupango werindira umukobwa ntitwamumenya tuje ndakwereka abatipe nimba watse umushimura nimba watse umukozi iki mpaka umutima wa Steve utsinda shaka ko usoma imukora Stiven nyine yari umugenzi ni n'umukunda basige ushaka bigende gute none ushanye nanjye nabuze amahitamo ndashaka kuburyo yaza yakubufite nati zubu biragoye cyari kabasi rero bisoherera
kwanza urafise nata rwose nabona ko n'abango bakeye Sagenda numva hari n'imbeho nyinshi ngira ngende kuba ndiryamiye banagira ntaye mbona umenga amasari karekeye tuzosubira nzobwira uko bimeze ibihe byiza sha gusa ubyiyumvire Onera ndetse abanye benshi baraguhenze benshi babacu baba umutima ariko je Stiven siniteze kugutengura Yemba wumva wafungurira inzugi z'umutima wawe nkaba mu rukundo rwawe siniteze kugutengura Onera nzokora buri kimwe kugira ngo wishime ndazi biragoye gutahura kandi biragoye kumva ariko I am ready kuba mu rukundo rwawe ndazi biragoye kandi kuntahura ndazi birakugora ariko vyumve yuko ndagukunda kandi vyumve yuko niteguye kurwanya intambara z'umutima wanjye mpaka ndagushikiriye kandi ntukuhenze jewe umutima wanje utumanye mwaye ego sigaranye agapande kamwe ko gutaha nizere ko ako gapande ngo haye uzatuma kagarurira utundi dupande twose barwaye mu majambo make kwemereye umutima yo ntikira vuba